Yohana kuva agitegura inzira ya Yesu Kristo yaragabisha abantu yuko dukwiye kwihana ibyaha kugira ngo uburake bw'Imana ntibuzotuzeko. Burya hariho uburake bubikiwe abantu batihanye uyu munsi. Ndakundira ijambo kwihana rivuga neza, tutihanye hari uzoduhana, umuntu atihanye azohanwa. Bisigura ngo uyu munsi twari dukwiye kwihana twebwe. Icyaha kiraryoha umwanya umuntu agikora ukamengo kiraryoshe, ariko bifise ingaruka mbi cyane, kikabiha rwose ingaruka zimaze kubuza. Kandi icyaha gifise ingaruka mu buryo bwagutse, ku buryo icyaha gishobora kugira n'ingaruka y'indwara, umuntu akagwara kubera icyaha, ibigwara bitandukanye. Ibyaha biratuma abantu banahahamuka, abantu bagendana ibikomere kubera ibyaha ni bibi cyane. Turakwiye kuvyihana tutarahanwa. Burya base kwihana uyu munsi akiri muzima, cyo nguma niyumvira gusabira umuntu imbabazi nawe atazisabiye nivyoroshe, ntibinabaho. Umuntu ukamusabira imbabazi muzi n'ivyo yakoze, yamaze gupfa, yaragiye kera, tugenda tukamusabira imbabazi, Mana mubabarire ivyo atihanye wenyene ubwiwe akiri muzima, yamaze gupfa ntibikunda. Kuko mu kwihana umuntu aradomako akavuga icyo nyene kitagenda neza muri we, akacihana akakivuga, agasaba Imana imbabazi, agihumeka impemu z'abazima. Abana bacu uyu munsi reka tubigishe kwihana wenyene ubwabo, bihana ibyaha ku ruhande rwabo, kuko umuvyeyi ntazohanwa azize ibyaha by'umwana wiwe, n'umwana ntashobora guhanirwa ibyaha by'umuvyeyi wiwe. Reka rero umwe wese yihane ku giti ciwe, agihumeka impemu z'abazima. Iyo rero duhindukiye tukava mu ngeso mbi twahoramwo, umuntu niyobandanya kubaho kwa kundi yahora abaho. Umuntu arahindukira wese, agahinduka, kandi bikamenyekana no mu mvugo no mu bikorwa. Mbere hari igihe bishika no mu nyambaro. Rero iyo tuvuga ko twubaha Imana, twari dukwiye kubaho turi abantu batagira ibyaha. Baroma igice cya 5 haravuga ukuntu ngo niba turi mu muco tuwugenderemwo, dukora ibikorwa byo mu muco. Tuvuze ko turi ab'umuco, Imana yacu niwe muco kandi ni y'ukuri. Tuvuze rero ko turi ab'Imana nk'uko kandi biri no mu ibwirizwa shingiro ko Imana twayishize imbere, burya twari dukwiye kuyubaha. Hanyuma Imana niyo muco, tukagendera muri yo mu muco. Hanyuma twari dukwiye guca dukora ibikorwa byo mu muco. Ahandi ho mu murongo w'icenda muri Luka haravuga ngo uhandi incabiti igenekerejwe ku biti, igiti cyose kitama ibyiza kiracibwa. Iyi ncabiti rero ni incabiti y'Imana, nukuvuga ni rwa rubanza Imana izoca iciriye abantu bose. Urubanza rero hari abo ruzotsinda, abo bantu batakoze ibyiza, hanyuma rubutsinze azoterwa mu muriro, nk'uko iyo igiti giciwe giterwa mu muriro kigasha. Nuko Imana idufashe rwose duhindukire by'ukuri n'ibikorwa bigaragaze ko twahindukiye.